narinda abarundi barabahinga barihangira imirimo biciye mu myuga mvabwenge itandukanye bikababeshaho harabajisha n'ababumba harabubaka n'abashushanya harabacura ababaza n'abakoma impuzu harabavuza imiti kama n'abapfumura harabacuraranga n'abanyakaranga umwuga wose witirirwa benewo ntawiyadukiza wifuza kumenya umwuga yarabisaba aciye ku bicocoro bakamwigisha amaze kumenya umwuga yaratanga ikimasa bakamwadira akitwa umunyamwuga abanyamyuga bose bakorera mu kibiri uwinjira ikibiri nawe yarabisaba agatanga agasimba mugaza akaja mu bandi munyumvira ubwo butungane bw'aho hambere umuzo w'abakoroni wazanye amazimwe nyuma yo gusanga abarundi turi bamwe twikwije muri byinshi tutazeye inze dutunzwe n'imyuga yacu bakoze ibishoboka ngo batwifatire bereka abanyamyuga ko ibyo bahingura bitakijanye n'ibihe ngaho bazana ibyabo ngo ni iby'ikizungu tw'abarundi natwe duharara vuba tubiha agaciro cyane twibagira ibyahinguriwe iwacu i Burundi imyuga n'abanyamyuga itangura gufutana iyindi irafutika ngaho abanyamyuga batangura kwicwa tubaye mwaramutse namwiriwe bakunzi b'ibiganiro vya Manake Burundi TV tumaze iminsi tubabwira cyangwa tubayagira ku bijanye n'urugendo umwubahwa umwe mu basanzwe barongoye cyangwa bahagarariye cyangwa bahurikiye mu kigo Manake Burundi aho Deje w'ico kigo ari wa Engineer Ruben Yukuri amaze iminsi agendera mu ntara zigiye zitandukanye mu ntumbero yo kuyaga n'abanyamyuga mvabwenge twarababwiye ku munsi w'ejo ko ari neza na neza mu ntara ya Kirundo none uno munsi yari yahawe umubonano n'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'iyo ntara ya Kirundo umubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Manake Burundi twashaka ngo mushobore kutubwira bimwe mu byo mwashoboye kuyaga n'uwo mwubahwa mugenzi wanyu murakoze. Murakoze mbanze nshimira ariko mwebwe mukora kuri Manake Burundi TV engene mukorana umwete n'ubwira nkagira nti iyo byaba byakunda ugwaruka rundi rugakunda ibikorwa vya Manake nkuko mubikunda je nibaza yuko vyotanze umusaruro mwinshi kurushaho rero ngiriye ko ku kibazo cawe kubijanye n'ivyo nayaze n'uwo mwubaha cane chef de cabinet du gouverneur de la province de Kirundo twayaze ahanini mu bijanye n'igisata c'ingenzi nkuko musanzwe mubizi ntara ya Kirundo aba inama nkuru ya Manake yayitoye kugira ngo aba ariyo ntara izoba iyakarorero mu gihugu mu bijanye n'ivy'ingenzi aha dufatira nibaza yuko batayitoye ngo nuko Deje wa Manake ari yavuka oya nibaza ko n'abagize ibisata vya tourisme bose twarabiyaze turagihuriza ko twese yuko intara ya Kirundo yoba iyakarorero mu bijanye n'ivy'ingenzi rero nira navyo twayaze ko cane n'uwo mwubahwa yanteye iteka tukaganira kandi nasanze abarongoye igihugu bavyumva hano mu Kirundo kuko tuvanyeho yuko basanzwe banzi ingene nagiye ndakura nevoliwa muri ivyo bisata vya culture na art na tourisme ariko ni n'abantu batahuye cyane ivy'iterambere kuko twayaze kubijanye n'ibiyaga byo ngaha mu ntara ya Kirundo ku buryo ubona neza yuko bikozwe bikakaba kijya twita aménagement de site touristique bishobora kuvyara akazi kenshi kuko twarabwiye ko site touristique imwe ishobora guha akazi ugwaruka rurenga 200 none dufise nka site touristique 10 mu ntara wumva horonka akazi ugwaruka rungana gute ico ni kimwe mu byo twayaze mugabo kandi twayaze n'ibindi bijanye no n'ingene twofata ugwaruka ruri ku marigara n'aba bajene bagenda baheza amashure batafise ico bakora tukabaha inyigisho kuko ubuhinga twebwe nibwo dufise muri Manake ico dufise n'ubuhinga abanyamitahe nabo baca bazana amafaranga mu migambi tuba twakoze aba expert murazi ko tubafise ntibasinzira ntibaryama muri Manake iminsi yose igikorwa ndakibahaye barara bagihejeje ndabubwiye ntitugira dukora umugambi wa cooperative niyi barara bawukoze
kandi murumva ko banatworohereje kuko abahinga bacu bagira bati uwo mugambi ubaye finance niho twe tuzoza kwishuza. Iyo deja ni avantage mu bijanye n'ibikorwa turiko turakora. Murakoze. Ego turazi neza ko y'intara ya Kirundo nimwe mu ntara zisanzwe zifise ibibanza vy'iratiro vyinshi gusumba izindi ntara. Mbeko tuzi ko hariho ikibanza ciyongera ku bindi bibanza vy'iratiro aho sogokuru u Burundi cyangwa wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakwigendera hariho ikibanza yari yarasize ashize mu bibanza vy'iratiro naco kiri muri intara ya Kirundo. Mbe ico kibanza cyo no muri Manake Burundi mwamaze kugira ko hari cyo mwavuganye naco kubijanye n'ivya Manake Burundi n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari? Ico kibanza uvuze nikiye? Sinzi ko mwamukizi, reka twizere ko ari kimwe mu byo mugiye kurondera kuko biravugwa yuko mu ntara ya Kirundo hari ibibanza indwi vy'iratiro, hariho n'ikindi kibanza kigira 8 naco niciyongereye ko mu bibanza vy'iratiro. Sinzi ko bari akandi kantu mwamubwiye kongera ko kugira ngo dushore kurangiza kino kiyago. Bo ico kibanza ntaco mvuga ko ndiko ndavuga muri rusangi ibibanza vy'iratiro dufise mu ntara. Ariko kandi hano mu ntari wacu nkuko musanzwe mubizi ni intara ifise ico no kwita umwihariko muri kahise mwavyumvise na chef de cabinet yabivuze ijya misozi mubona hajya hakujya hano turi kuri province mugabo hajya hakujya hari ijya misozi bayita Nshinge na Rugero. Rero mukurikiranya amateka yayo mugakurikirana izina Kirundo iyo ryavuye n'intambara yabereye ngaha y'abanyarwanda n'abarundi bimwe twama tubabwira yuko twebwe turya dukaravye kandi ko rutitaha ngira ngo murumva ko ari vya kera atari vy'ubu twebwe tukabugira tuti igihugu cacu n'intavogerwa kandi ivyo mwese murabizi ntitwobideha. Rero ubutwari bw'abanyakirundo busanzwe buri no mu mateka yacu tukagira tuti no muri ryamize dushaka gushiraho ivyo byose tuzoba twabishizemwo. Nkibaza yuko ibibanza vy'iratiro atari cyo ruvuze gusa ahubwo aho hantu hose tubona ko ingenzi zogendera, aho hantu hose tubona neza yuko ho kwinjiza amafaranga hakazi ugwaruka twe tuzohakorera. Murakoze. Ego Nshinge na Rugero ni kibanza kimwe ciratiro cyangwa ibibanza vy'iratiro kimwe mu biri mu ntara ya Kirundo. Mbeko mugacishijemwo musanzwe muri abakurambere tuvyite guco nubwo mutakuze cyane ariko murafise ico mwavuga kuri kahise ku Burundi. Hari umuntu ashobora kuba ariko arakurikirana Manake Burundi TV akumva Nshinge na Rugero nkunka jewe naje ngeza hamora numva bavuga Nshinge na Rugero. Mbe mwoducishiriza ko gatoya mukatubwira Nshinge na Rugero vyaje bivuye hehe? Mu mateka mu byo twasomye n'abakurambere mu byo batuyagiye ni imisozi yamyeho yitwa uko nyene irabana hagati harimo akabande gatoya kayitandukanya ariko ni imisozi irabana. Hanyuma rero igihe abanyarwanda bagwana n'abami bantare ndabivuge gutyo kuko bantare murazi ko bagiye bakurikirana mugabo igihe cose abo bami wasanga bagura Burundi. Rero abanyarwanda igihe badutera baje bagwanira hano kwiyo misozi ibiri bahera kuri Nshinge baragwana hanyuma bariruka bagiye kuri Rugero naho barabakubitirayo baragoka barambara ibara hanyuma basanze rutitaha kuko iwacu turya dukaravye. Hanyuma rero babuze iyo baja bati turabuze Nshinge turabuze na Rugero. Naho rero ryavuye iryo jambo ryo kuvuga ngo musabira batagira Nshinge na Rugero vyahereye ku banyarwanda bahakubitiwe. Murakoze cyane abatari babize Nshinge na Rugero iyo vyavuye ni warondera vya bindi ukabibura ukarondera na vya bindi ukabibura umenye ko bazokubwira ati wabuze Nshinge na Rugero. Ciao murakoze. Kera narinda abarundi barabahinga barihangira imirimo biciye mu myuga mvabwenge itandukanye bikababeshaho. Harabajisha n'ababumba harabubaka n'abashushanya harabacura ababaza n'abakoma impuzu harabavuza imiti kama n'abapfumura harabacuraranga n'abanyakaranga. Umwuga wose witirirwa benewo ntawiyadukiza
uwifuza kumenya umwuga yarabisaba aciye ku bicocoro bakamwigisha amaze kumenya umwuga yaratanga ikimasa bakamwatira akitwa umunyamwuga